Haleluya. Ntitwaremwe kubw'Imana, ntitwaremwe ku bwacu, kandi ingabire iri muri wewe si yawe, ingabire iri muri wewe niyo gukorera abantu. Haleluya. Rero kugira ngo ushobore kuyihishurirwa kandi ishobore kwama igere kure, nuko uwo mwami abaganje muri wewe. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ego ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza data kandi ugira neza. Ndagushimira ko waduhaye Kristo kugira ngo abari watuyobora muri runo rugendo rutuganisha mu ijuru, kuko yatabawe ntitwari kukumenya, ariko ndagushimira Kristo kwemeye kwitanga kugira ngo umwana w'umuntu ntagwe mu mahonero, ariko araga ubugingo budashira. Rero n'ubu mukunzi, ndasenze ngo komeze kwishurira abantu bawe mu ijambo. Jewe ndi hano nkigukoreshe cawe, unkoresha uko ugomba, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe asaba yawe. Kaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo ntushobora gukora ibikorwa vyiza bihimbara Imana utimitse Yesu mu bugingo bwawe. Haleluya. Yesu mutari kumwe, wokora neza, wogerageza, hariho abantu bameze neza, hariho abantu by'ukuri nacyo yabo ari abantu beza, ariko umenye ngo ivyo bikorwa byose umuntu akora atari kumwe na Yesu, atimitse Yesu mu bugingo bwiwe, ntishobora guhimbara umutima w'Imana. Arico gituma ntumirira umuntu wese by'ukuri ngo anywane nawe, amwimike mu bugingo bwiwe. Abataramwizera bamwizere, n'abavuga ngo baramwizera ariko badagenda uko ashaka, by'ukuri bahindukire kugira ngo bashobore kunezera umutima w'Imana. Haleluya. Kuko vyo baye babaje uyu munsi uvuga ngo urazi Imana, ariko Imana itakuzi. Amen. Reka dusome muri Yohana igice ca 15, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 8. Haravuga ngo umuzabi w'ukuri n'amashami yawo. Jewe ndi umuzabi w'ukuri, kandi data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho, kandi iryama ryose ararituturira ngo rishize kwama. N'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Nimugume muri jewe, nanjye ngume muri mwebwe. Nkuko ishami ritabasha kwama ubwaryo bitagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe. Ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jewe, nanjye nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Iyo umuntu atagumye muri jewe, atabwa nkuko ishami riteregwa mu inyuma y'umurima umuzabibu rikuma, maze ayo mashami bakayegeranya bakayaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Muri ivyo data arashimagizwa ni mwama cyane, kandi mukabigishwa banje. Amen. Urumvise neza Kristo ubwiwe kwavuze ko umuntu atari muri we ntashobora kwama, ntashobora gukora ibikorwa byiza bihimbara Imana. Haleluya. Kuko umunsi umuntu acumura yatandukanye n'Imana, yakira kameremere ka Satani, bituma ngo naho urakora gute, naho uragwana gute, ntushobora gukora igikorwa gihimbara Imana. Haleluya. N'ijambo ry'Imana ryatubwira neza ngo n'abamarayika baremwe ari miyaga. Haleluya. Imana ngo irabitegereze kabacisha mwidishi kabona batagororotse. None wewe nanje abantu turuha, abantu duhura n'intabara zitandukanye, ni gute twoshobora gukora ibintu bihimbara umutima w'Imana? Yesu rero ariko rivugira wenyene ati jiwe ndi umuzabibu. Haleluya. Ati je ndi umuzabibu, namwe muri amashami. Ati kandi kurya igiti cy'umuzabibu, ati amashami igihe rivuyeko igava ku giti ntacyo rishobora kumara, ntirishobora kwama. Baca barikura kuko ririko rirankiriza ayandi mashami asigaye, baca barikuramwo bakariterera mu muriro rigasha. Haleluya. Rero n'umukristo atari muri Kristo vy'ukuri, adashinze imizi muri Kristo, ntashobora kwama, ntashobora kunezera umutima w'Imana, ntashobora gukora ibikorwa Imana ishima. Haleluya. Icambere ntabazi n'icamagarirwa gukora. Haleluya. Kuko Kristo iri muri we, mwemwe yaraza akabana nawe, hama kaguhishurira uriwe n'icubwirizwa gukora. Amen. Rero umuntu w'Imana ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, wemere urongogwe n'umwami, umwimike mu bugingo bwawe kugira ngo ubashe kwama. Amen. Mbishabi byose ryo muri jewe ritama ararikurako, kandi iryama ryose
ararituturira ngo ririshirize kwama. Umviriza, umukristo yama, umukristo akora ibikorwa vyiza bihimbara Imana, ibandanya kumuduza ku rugezo kurundi. Haleluya. Ega no mu Mana hariho amapromotion, hariho amapromotion. Uyu munsi jewe uko natanguye mvuga sinko kivuga, n'uwundi wese uko yatanguye akora siko agikora. Ukuguma ugenda, jewe ndabashingira intaye gatoyi, jewe ntangura gukora iki gikorwa natanguriye kutodio, naho nyene mp'abantu bakeyi, kandi nibaza ngo mbega nzobishobora. Ariko kwera uwo mutima wagutse muri jewe, uyu munsi nuguriye televiziyo, uyu munsi mbwira amahanga kubera hari ico Imana yamaze gushira muri jewe. Kandi iyo uri kurakora hari ucushira ubwoba, namwe mwereka akakomeza kukuduza, akakomeza kukwagura mwihishurirwa. Haleluya. Rero ntazokwihishurira, ntazokubaka utemeye ngo umwimike kandi ubane nawe. Haleluya. Kuko abantu bose kuva kuwa mbere gushika kuwa nyuma utaramwizera uracarangwa na kameremere ya Adamu. Haleluya. Iyo nayo nta kindi ikora nabi. Haleluya. Uwakiriye Adamu wa kabiri ni wakora nkawe. Haleluya. Rero ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo wemere vy'ukuri ushinga imizi muri we. Haleluya. Ushinga imizi muri we. Ko wenye naribwiye ngo ni jewe giti c'umuzabi, ni jewe ntuma mwama, ni jewe ntuma mukura, ni jewe ntuma muhishurirwa ijambo, ni jewe ntuma mugera kure. Mwebwe nta na hamwe mwoshobora gushika mutamfise. Haleluya. None wewe umva vy'ukuri uri kumwe nawe, wumva munywana vy'ukuri, kandi umva irindi banga rikomeye. Ngahaye ngo ni jewe muzabi namwe muri amashami, ngo uguma muri jewe nani nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Mwavyumvise ngo nta kintu na kimwe mubasha gukora. Erega hariho abantu bibaza ngo gutanga amashikanwa, gukora cyane mu ishengero, nukuri hariho abantu bazi gukora bibaza ngo ivyo birakora ku mutima w'Imana. Ega Yesu ntiyaziye ivyo. Yesu ntiyaziye gukora utuntu nk'utwo. Oye, yaje kugira ngo ubugingo bwawe ubwa mbere aburokore. Haleluya. Kandi ushobore kugaragaza ubuzima bw'Imana bubera umugisha Imana n'abandi bantu. Haleluya. Ntitwaremwe kubw'Imana, ntitwaremwe ku bwacu, kandi ingabire iri muri wewe si yawe, ingabire iri muri wewe niyo gukorera abantu. Haleluya. Rero kugira ngo ushobore kuyihishurirwa kandi ushobore kwamigere kure, nuko uwo mwama baganje muri wewe. Haleluya. Haleluya. Rero ukaba wumva vy'ukuri uvuga ngo jewe ndakunda Yesu, jewe ndifuza kuba Imana yandemeye. Emera akwihishurira, emera urongogwe nawe, emera uvome muri iri jambo. Haleluya. Kuko ngaharaho ijambo ry'Imana ryavuze ngo n'ubu mwebwe ngo mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Urumva Yesu araduha agakiza, ariko ikitweza kigatuma dukura, tugatuma duhinduka kuba abana bakuze ni ijambo yatubwiye. Ijambo niryo riturera, ijambo niryo ridukuza, ijambo niryo ridukomeza, ijambo niryo ridushoboza kugaragaza ubuzima bw'Imana. Haleluya. Iryo naryo ni wariduhishurira. Amen. Ngo ivyo umuntu ku murongo wa 6 ngo iyo umuntu atagumye muri jewe atabwa nk'uko ishami ritererwa inyuma y'umurima w'umuzabibu. Mwavyumvise, umuntu atagumye muri Kristo, atagumye muri we, ngo ameze nk'igiti cyavuye nk'ishami ryavuye ku giti. Rero abakristo benshi iyo ubona utari kuragaragaza ubuzima bw'Imana, Imana ikubona usa n'iryo shami ryavuye ku giti. Haleluya. Rero ntukase n'umuntu yakuwe ku giti, kandi by'ukuri wari utegerezwa kuba uri ku giti kugira ngo wame ivyamwa bituma Imana yakishigwa hejuru. Haleluya. Haleluya. Ngo iyo umuntu atagumye muri jewe atabwa nk'uko ishami ritererwa inyuma y'umurima w'imizabibu, ngo rikuma, maze ayo mashami bakayegeranya bakayaterera mu muri agasha. Urumvise? Rero hari abantu Imana ibona mu ishengero bakabona basa n'amashami yahiye. Iyo utari uragaragaza ubuzima bw'Imana, iyo utari kurakora, iyo utari uhagaze nk'uko Imana ishaka, ni kwikubona. Ariko ndakwifuriza ko vy'ukuri ubishami ryama. Ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe. Mwumvise? Nimwaguma muri jewe. Sibyo vyonyene, ngo n'amajambo yanje akaguma muri mwebwe, ngo muzosaba ico mushaka muzogihabwa. Uyu munsi dukuri hari ijambo ry'Imana, hari abantu ubona vy'ukuri ko ijambo barikenye. Je mpara numva nk'abantu
ngo ejo bundi numvise inkuru y'abantu ngo aha muri Kongo, ngira ngo mwarayumva, ni muri Kenya, abantu bababwira ngo ni muze mwisondeshe musenge gushika mupfuye, ngo niho muja mwijuru. Ico byerekana ko afise ubukene bw'ijambo. Abandi bakababwira ngo kugira ngo ndaguhuma, ngo wezwe uhumanurwe, ngo ndakoze hama turyamane. Isi wumva hatari ubukene bw'ijambo? Umva utasane ryashami ryamaze gutererwa hanze, ryatawe mu muriro, umuntu agukoresha ibya nihehe bya hinge ndababwira, ndetse n'ubuhanuzi banza ubugerageresha ijambo, urare ko buhuye ni kujambo ry'Imana rivuga. Aho niho byerekana ko umwana yakuze atahura Kristo ari muri wari waganye n'ijambo rigwiriye muri we. Haleluya, haleluya. Urumva ngo nimwaguba muri amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno. Ngo muri ivyo data arashimagizwa ni mwama cyane kandi mukaba abigishwa banje. Urumva umwigishwa wa Kristo vy'ukuri akwiye kwama kugira ngo izina ry'Imana data rugira byose ishimagizwe. Uyu munsi hari abantu haragatukisha, jewe nukuri haraho numva mbabaye mu mutima wanje. Ukumva umuntu akubwira ngo wumvise ngo ishengero runaka, wibaze uri umuntu witwa ngo urakijijwe, hamukumva bakubwira amashengero ameze nkayo, ucumererwa gute mu mutima? Ukumva abantu bariko barakora ibintu biteye isoni kandi bitwa ngo n'abantu b'Imana. Ijambo ry'Imana riratukwa na data aragayo, ariko nk'abana b'Imana by'ukuri bariko baramira ubwami, dukwiye guhesha icubahiro Imana mu byo dukora n'ivyo tuvuga byose. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Reka se wa Mana we unyemerere rigire impact mu buzima bwa byumva bose. Mwami wanje abari barasubiye inyuma basore guhaguruka mu zindi mbaraga, mwemu yera ugenda ukore ku mutima w'umuntu wese, iri jambo rigere kure, igere kure, yahaguke kugira ngo bahindukire, kuko uyu munsi Satani ariko arazungagirisha abana b'Imana abakubita hirya no hino kubera ta jambo rigwiriye muri bo. Ariko mukunzi mwiza, ijambo ryo rituma tukura kandi tukaregwa neza, kandi bigatuma duhishurirwa amabanga, tukaronka n'impwemu y'ikudisarana imyuka itariyo. Rero ndakwingize ngo ufashe abana b'Imana kugira ngo bave mu mwiza, ariko bamurikirwe n'umuco w'ijambo. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe.